igihe twiyumvira gushingira Radio Gaske FM mu Karusi dufise icyifuzo yuko iyo radio ikwiza amajwi mu buseruko bwose mu kuvuga Muyinga Ruyigi Cankuzo ndetse n'igice ca Karusi n'igice ca Rutana ariko imaze gushingwa kubera uburyo butari bukwiye twashoboye kuronka antene yindi ija kuri birimo kugira ishobore kuba twoshika mu ntara zose usanga rero iradiyo itariko irashikana amajwi aho twashaka hose kishika ngo kwiyumvira rero yuko twokwiyumvira umugambi wo kwagura akarere biciye mu gushinga antene dohole kuri muzuzi wa birimo kugira byorohe yuko abenegihugu birashikamwo bari mu zindi ntara idashikamwo ushoboye Izuba twifuza kubishinga ku musozi wa Birime niho umuhinga yabitwigiye yabonye ko dusizeho ico cuma byotuma dushobora gushikana amajwi muri ka karere k'ubuseruko ka Buhumuza akabuhumuza nako kare ka Buhumuza kagizwe na Cankuzo na Ruyigi na Muyinga dukwikije indiganzo shasha y'igihugu y'ingene ama province atunganyije nceje ko twimirije amatora aho usanga bene igihugu bakeneye amakuru aho kandi usanga n'abamenshi bakuru bakenewe n'amaradiyo bakenewe tukibaza ko umuntu wese yumva rero yuko igikorwa cyo kwagura iradiyo Gaske FM igashikana amajwi mu buseruko bwose yumva ushigikira arahawe ikaze ishyirahamwe risanzwe ryavyaye iradiyo Gaske FM risanzwe rikora gahe Bujumbura mu irohero ya kabiri ribabara Bweru nimero 33 arashobora kuhashika hanyuma nawe kandi akaduterera ashobora gushikana ikimenyetso cyo gutera iyo radiyo canke abandi nabo bakagenda mu Ruyigi ahisanzwe iyi radio iri nabo nyine bakaterera hanyuma nimero dukunze dufise dushobora gucisha ko intererano muri make batarakamure ko umuntu wese yumva yuko iyi radio nupama kwagwe gashikana amajwi useko bwose kai kizofasha mu bene igihugu bazobayumviriza jeje ko muzi yuko iyi radio ifise byishigisha ihindura mu nyimvere n'inyifato jeje ko turiko turaja muri ya ntumbero y'ibona kadoza y'ibihumbi 2040 ifashe na 50 igihugu biteye imbere ivyo rero tubishike ko nishobora gukunda hatariho amaradiyo ashikira bene igihugu za nyigisho abaturongoye batwigisha zibashikire biciye ku ya maradiyo asamira mu gihugu cyose rero muri make kuvuga yuko intumbero yacu yagenze neza ko igikomeye nange muri amaradiyo muri ngaha mudufasha gushikana amajwi ku batashoboye kuza bumve ko twatanguye kampanye canke donko igikorwa cyo kwegeranya uburyo bwo kwagura ahirazi zoshikana amajwi tukifuza ko 2025 bizoshika iradiyo ishobora gushikana amajwi mu buseruko bwose